Okay, turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Twongera kubaha kaze hano kuri chaîne yacu ya Vikasava Official kugira ngo mukurikirane ibiganiro vyacu vya misi yose. Ibiganiro bifatiye kw'iterambere, iterambere ivuye mu burimyi. Rero nagomba ndababwire mu mwaka wese nashikije ikiganiro kijanye n'ukuntu mwokwitegura kurima imyumbati. Ndababwira yuko imbere yo kurima imyumbati ubanza kwiyumvira ati mbega n'ubuhe bwoko ngiye gutera, kuko imyumbati burya iratandukanye. Urabona kino giterwa kiri imbere yacu ni igiterwa muna gisakaranye cyane gose. Rero hariho nani nabwiye yuko hari imyumbati iduga ikaduga ija hejuru n'iyindi isagarara igira ramification. Rero kino giterwa ni igiterwa kiri mu bwoko bw'imyumbati isagarara igira amashami menshi. Kambanze ndayibereke. Murabona ngaha ingene kingana ni kinini cyane umenga n'inzu. Urabona hariya murakibona ingene kimeze. Rero kigenda kiragira ramification, kigenda kirasagarara, kigenda kirashamika. Murabona shami rya mbere, amashami abiri, murabona ngaha ishami rya kabiri, murabona hariya murabona ishami rya gatatu kugeza no mu mababi kigenda kirashamika. Mwabonye ngaha. Rero bene kino giterwa kugira ngo ubitere igiterwa cose kubera gisagarara cane ugitera imetero ku metero, kuko uvyegeranije bica bisakarana bikabura iyo bisaganiriza. Rero iki kiri mu bwoko bw'ibiterwa ushobora gutera imetero ku metero. Rero niba wifuza kurima imyumbati udukurikirane kuko tuzogushiriza ibintu vyinshi cyane bitandukanye. Hariho abantu rero usanga bapfuye gutera ugasanga ntibamenye ubwoko bwayo, ugasanga imyumbati iciye isakarana. Banza kumenya ati mbega ibiterwa ngiye gutera biri mu bwoko ubuhe? Ni ubwoko busagarara cyane canke ni ubwoko bukura buja hejuru? Urabona ikiye kirasakaye cyane umenga n'inzu. Ibi rero utera imetero ku metero. Murabona ngahaye kandi ko ngahaye murabona ko kiriko imyumbati. Nabibona ngaha. Rero nimwe dusoma ko imyumbati myiza cyane, imyumbati myiza cyane, imyumbati minini cyane imeze neza. Guko rero uko mubitera. Nabona kandi ngaha nababwiye uko kiduza imitwe ibiri. Urabona ngaha ko cadugije imitwe ibiri. Mugabo uko gikura kigenda kirasakarana. Murabona ngaha ingene catanguye gushamika. Mwabonye ingene amashami agenda arajako. Mwabibona kanduge gushika no hejuru. Raba ngaha ingene amashami agenda arajako. Iraba kigenda kiratagarara, kigenda kiratagarara. Iraba usanga carashamitse nk'inshuro zishika 6 canke 10. Iraba gushika no mu mababi kigenda kirashamika. Iraba. Rero ubwoko bw'ibiterwa mu gihe babiteye utegeza gutandukanya cyane kugira ngo ntibifatane. Iyo bimaze gufatana rero ntibeza ngo bitange umwimbu mwiza, kuko biba byafatanye cyane. Utegeza gutera imetero ku metero. Ni kuvuga igiterwa cyose kiba kiri hagati y'igiterwa n'ikindi haba haca imetero. Nuko rero tuzoba tubashiriza ikiganiro kijanye na biriya biterwa bikura bija hejuru, biriya bidashamika. Rero murabona ko iki giterwa cone kiri mu biterwa bishamika, kiri mu bwoko bw'ibiterwa bishamika. Nuko rero murushirize kudukurikirana uko muzohigira ibintu bitandukanye bifatiye ku burimyi. Hari abantu benshi babona batera imyumbati bakabona gupfa gutera, ariko hariho ubwoko bwinshi cyane bw'imyumbati. Kiri mu biterwa bishamika cyane gose, gira amashami menshi. Iki rero n'imbuto zaco ziragwira kubera kiba cashamitse cyane, kigira amashami menshi cyane. Urabona nk'ikiye cotera ahantu hatari hato mu gihe kizoba kimaze gukomera.
Kandi tubasezeye rero tubivuriza amahoro no kuroranirwa. Bye bye.